Bakunzi ba Burundi Blessed Family, ndabaramukije cyane. Amahoro ya Kristo aho muherereye hose abane namwe. Uyu mwanya nifuje ko dusangira ijambo Imana yashyize ku mutima wanje. Nagomba kukubwira ko uri kuranyumviriza uri ico imwemu yawe iri, uri ico ivyumviro vyawe biri. Ntushobora kubaho ubuzima butandukanye n'imwemu yawe iri, ntushobora kubaho ubuzima butandukanye n'ivyo akanwa kawe gasohora, kandi ibyo tuvuga bifatanye n'imwemu yacu iri. Uravye mu gitabo c'Itanguriro uhasanga amakuru meza aho Imana ariko irarema umuntu, yamuremye imukuye mu gitaka. Hanyuma ntiyigeze aba umuntu agendagende cyangwa ngo imuhe autorite ataramushira, Imana itaramushiramo imwemu. Yesu umuntu ariko Imana imuhumekemo imwemu yayo. Ubwo rero iyo mwemu iri muri wowe kandi iri muri jewe. Uyu munsi nagomba nakubwire ngo wowe iyo mwemu y'Imana iri muri wewe cyangwa imwemu y'Imana iri muri twebwe, nicyo kintu gituma umunsi tubaho ubuzima bw'Imana cyangwa duhabwa ubushobozi n'ububasha bwo kubaho ubuzima butandukanye n'ubw'ibikoko cyangwa ubw'ibindi byaremwe byose, kubera iyo mwemu y'Imana. Ariko ngomba nakubwire kandi ko muri iyi si hari imwemu zibiri, hari imwemu ya Satani n'imwemu y'Imana. Umwana w'umuntu rero aguma haniganamo izo mwemu zibiri, kuko uyu mubiri w'iwawe ni nk'ikikankara cyangwa ni nk'urubuga ruhiganirwamo abantu babiri, ruhiganirwamo Imana. Yesu yavuze ngo hari abami babiri, ntawosaba umwe ngakunda umwe yongera akunde n'uwundi. Ni kuvuga ngo bisaba rero umuntu umwe. Nagomba nakubwire ngo ivyumviro vyawe rero bifatanye n'imwemu iba imaze kuganza muri wewe. Hari aho kenshi duha imwemu ya Satani abariyidomina cyangwa abariyiganza muri twebwe, bifatiye muri circonstance, ibibazo duhura navyo, ibi ntambara tugenda turahura navyo. Usanga iyo mwemu niyo yaganje muri twebwe, usanga niyo yadukontroye, usanga niyo itugenzura, usanga niyo itugaba. Bivana rero nico umaze kureka mu kiganza muri wewe. Uravye mu gitabo c'Abaroma igice ca 12, Pawulo ariko abwira Abaroma ngo nuko muhinduke rwose mugize imitima misha. Iri jambo imitima misha mu rurimi rw'ikirundi nivyo n'umutima, ariko mu zindi ndimi ni mu bitekerezo. Andi maverso akoresha esprit, imwe mu buryo bw'imitekerezo, uburyo bwo kwiyumvira. Ni duhinduke rwose. Mu yandi majambo, reka kugendeshwa n'ivyo ubona bikomeye, reka kugendeshwa n'ivyo bintu ubona, amajambo abantu bariko barakuvuga, ubwo bushomeri uriko uracamwo, iyo ngwara uriko, reka kugendeshwa n'ivyo, ariko kugendeshwa n'imwemu y'Imana ya autorite y'ububasha bukomeye cyane. Mose igihe yari imbere y'ikiyaga, Abisirayeli bose baragize ubwoba, baratinya cyane. Ariko muri we hari imwemu Imana yavyuye, amubaje ati mbega ufise iki? Avuga ko afise inkoni yagiranwa no kwizera. Mu yandi majambo, Imana ariko yamwereka ko hari iyindi nzira itabonekeshwa n'imwemu y'ubwoba, ahubwo ibonekeshwa n'imwemu y'ububasha y'Imana. Rero nagomba nakubwire ngo oye kugendeshwa n'ubwoba. Usoma ijambo ry'Imana mu gitabo c'Imigani igice ca 17 ku murongo wa 22 avuga ngo umutima unezerewe ni umuti ukiza. Iri jambo umutima ni mwemu. Uriko urasoma mu zindi ndimi bavuga spirit cyangwa esprit, imwemu. Rero imwemu inezerewe, ibitekerezo bizima, ibitekerezo bikubwira ko bishoboka n'ubwo uyu munsi uri mu buzima buciriritse. Ni umuti ukiza, ni umuti ushobora kukuvura, ni umuti ushobora guca inzira ahatagira inzira. Satani azokwamana naryo agufatira mu kwiganyira, kwa muri kuriganyira, niho afatira abantu akabagumisa muri ubwo buzima. Tanga udeklare uyu munsi, udeklare ko bishoboka. Nubwo mwakweze byase,
nubwo iyo ndwara ubona byatanga urudekaro bivugire kati birashoboka, kandi byose bishobokera uwizeye, byose bishobokera uwizeye. Rero ntugire ubwoba canke gutinye. Usomye ijambo ry'Imana muri Zaburi 147:3 havuga ngo niwe akiza imitima imena, imitima yagize ingorane niwe ayikiza, niwe yomora ibisebe. Uwo rero niwe ashobora kukuvura ivyo bintu byose wahuye navyo akagucira inzira nshasha. Ndakwipfurije kwatura amajambo mazima ku buzima bwawe, ndakwipfurije kwatura ko bishoboka, ndakwipfurije kwihezagira, ndakwipfurije kwatura amatanguriro mazima y'ubuzima bwawe, byose kubera bishobokera uwizeye. Amahoro y'Uwiteka abane nawe, mwarahezagiwe.